Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ni mugire amahoro ya Kristo. Akari kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 11 yo mu gihe gisanzwe mu myaka y'igihagwe. Mu gisoma ca mbere Paulo Mweranda atumirira abanyakorenti kutajana nyabahururu. Nayo mu nkuru nziza Yezu yigisha igisabisho ca dawa wa twese. Ngaho twakwe ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mw'ikete rya kabiri umutima Paulo yandikiye abanyakorenti gabane ca 11 fo ku murongo wa mbere gushika ku 11 izaburi n'ijana na 10 na inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo gabane ca 6 kuva ku murongo w'indwi gushika kwa 15. Dutega amatwi umukama Imana tuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, icompa mukarinda gatoyi ubusazi bwanje. Koko n'ivy'ukuri murabirinda. Erega ndabafitiye igishika Imana nyene ibafitiye, kuko nabashingiye umugabo umwe rudende nk'umwigeme yizigamye bahereza Kristo. Mugabo ndatinya ko mwohava muba nka Eva inzoka yataye mu rudubi mu kumuhenda, ivyiyumviro vyanyu bikononekara mu kubajana kure y'ukuri n'ubweranda bwa Kristo. Uwuza wese inyuma niyabamenyesha uwundi Yezu atari uwo twabamenyesheje, nimwakira uwundi mutima atari uwo mwakiriye canke iyindi njiri atari yo mwaronse, urya muramwirinda rwose. Nanone niyumvira yuko abo batumwa bagakura ataco bandusha na gatoyi, naho ndikitazi gusa mu mvugo, ku vy'ubwenge n'ukundi kundi, kandi ivyo twarabiberetse muri vyose no mu maso ya bose. Mbega hari igicumuro nakoze mu kwicisha bugufi ngo mbashire hejuru, aho twabigishije inkuru nziza y'Imana atampera tubasaba? Narasahuye ayandi ma ekleziya, ndashima impembo ngo mbashe kubakorera. Hanyuma aho nari wanyu nkaba mu bukene, sinagize uwo ngora, kuko bene wanyu bavuye i Masedoniya ari bo bamaze ubukene. Muri vyose nirinze kubagora, kandi nzoguma ndavyirinda. Uko nyene ukuri kwa Kristo kuri muri jewe. Ntabwo iyo mvo y'ukwininahaza izomva ko mu ntara zo muri Akaya. Ni kuki? Nuko ntabakunda. Imana niyibizi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibikorwa by'umukama nivyo kuri n'ubutungane. Ibikorwa by'umukama nivyo kuri n'ubutungane. Ndaninahaza umukama n'umutima wanje wose mu gihe ari c'aberanda no mw'ikoraniro ryabo. Ibikorwa by'umukama birahambaye, birabereye kurimburwa n'ababikunda. Ibikorwa by'umukama nivyo kuri n'ubutungane. Ivyo yakoze birateye iteka n'itekane, ubutungane bwiwe buzokwamaho. Yaradusigaranye icibukirizo c'ivyiza yagize, eka bane umukama n'inyana imbabazi n'ikigongwe. Ibikorwa by'umukama nivyo kuri n'ubutungane. Ibikorwa vyiwe nivyo kuri n'ubutungane, amateka yiwe yose ntatirigana. Yayashinze ngo arambe imyaka yose, akayarangura mu butungane no mu kuri. Ibikorwa by'umukama nivyo kuri n'ubutungane. Ije dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri ga minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani, bibwira ko bumvigwa iyo bagwije amajambo. Ntimugire nkabo, kuko so wanyu azi ivyo mukeneye mutarigera mubimusaba. Mweho murasaba mutya: Dawa twese uri mw'ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mw'ijuru. Nuduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurira ibicumuro vyacu nk'uko natwe tubirekurira ababitugiriye,
ntudutererane ibitwosha nabi yamara udukiza akabi. Hako niwagira ikigongwa abandi, so wawe wo mwijuru azokikugirira, ariko nutakibagirira na so wawe ntazokurekurira ibicumuro vyawe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, tumaze iminsi tuzirikana rikete Paulo mweranda yandikiye abanyakorenti. Mu gice duhawe kuzirikana uno munsi, Paulo ariko arabagabisha kuko abona ko bageramiwe n'inyigisho z'abigira bigisha bakaruhariwe. Erega hari abariko baratanga inyigisho za Kiyahudi gutyo bagashaka kuyobya abakiriye inkuru nziza Paulo yabigishije. Wa wundi ati inyaniranura ntishirirenda. Bari batanguye neza bakirana ugweza inkuru nziza, ariko Paulo nk'umuvyeyi arabona ko bariko basubira inyuma nk'ibirenge. Atinya ko ibintu bishobora kuba bibi, igisabo cahora kinywa amata kikavoma amazi, bakambara ibara nka Eva, inzoka yataye mu rudubi mu kumuhenda. Ibimenyetso vyerekana ko ivyiyumviro vyabo vyariko birononekara, bariko baja kure y'ukuri n'ubweranda bwa Kristo, bariko baratakara. Nico gituma abahamagarira kubaho nk'uko inkuru nziza bigishije bitegeka, niko kubahamagarira guhinduka mu maguru masha, maze bazigama ivyiza bakesha inkuru nziza bigishijwe n'akarorero yabahaye. Nibirinde rero uwo wese azoza bamenyesha ubundi Yezu canke iyindi nkuru nziza atari iyo baronse, kuko inkuru nziza ni imwe rudende nk'uko mutima ari umwe. Abigisha ibindi rero bitandukanye n'inkuru nziza y'ukuri n'abahuvyi, kandi nabo kwirinda kuko nizamfisi zisahura. Paulo atumira abanyakorenti kumufatirako akarorero, kuko yagize ibishoboka byose ngo inkuru nziza imenyekane. Yaricishije bugufi nka Yezu kugira ngo abakirurutse abaha igihagararo kizima. Ntiyigeze agira uwagora, ahubwo muri byose yirinze kubabera umuzigo. Muryango w'Imana, mwa kino gihe amashengero y'abiyita bigisha, tutibage n'abiyita batumwa, tugashirako n'abamiza Imana mu kanwa, ni benshi cane, n'amashengero ni menshi. Nico gituma tubwirizwa kumera amagabo tukarya turi menge. Ubwo none abo bose bavuga Imana niko arabayivugira vy'ukuri kandi arabayigororokera. Ubwo sabironderera ico barya naho baba bariyicariye. Nta binyegeze inyuma y'izina ry'Imana kugira abanyegeze ububi bwabo burindwa umubi. Abagendera hasi kubura hejuru banganiki, uragenda buke buke kuko igikenya gikenyuka rimwe. Abirirwa baravuga yamuhe bakavuga iryo bashaka, guco bakicafuza n'ivyisi kandi bari batanguye neza banganiki. Abiyita bigisha b'ijambo ry'Imana baremera bo barimenyesha bakabasaba amananiza ngo bibesheho banganiki. Nuko rero bavukanye namwe abo birirwa barabamenyesha inkuru nziza y'amacakubiri afatiye ku migambwe, bakabereka ko abo mudasangiye ivyumviro ari abansi bo kwikiza no kwigiza kure. Abo bamenyesha inkuru nziza ifatiye ku bwoko, ku ntara, ku rwanko, kw'ishari, ku nzigo, ku bube gito, ko banaka ari babi, ko kuva na kera bamye babahigira ataciza cigera kibava mu kanwa n'ibindi. Murabaca kure kandi mubirinde rwose, mwumvirize kandi mukurikize inkuru nziza ya Yezu Kristu y'urukundo n'ubumwe. Muri byose umenyesha inkuru nziza nyawe nta kindi akora atari kumenyesha ibikorwa vyiza vy'umukama, maze ababikunda bakabifatira akakarorero. Araheza akigisha abo yarungitswemwo kuguma mu bunywanyi n'Imana muri ca gisabisho. Niho twumvise muri no nkuru nziza Yezu yigishije igisabisho ca dawa twese gikubiyemwo ivyo umuntu akeneye ngo abeho. Igisabisho nyaco rero sukugwiza amajambo canke kuduza no guhindura ijwi nkuko babandi babigira, nkuko umenga Imana n'igipfa amatwi.
igikuru ubu ni umutima n'ibyo umuntu atura Imana. Kenshi twisanga turiko turasaba Imana ngo itwishure vyanka vyakunda, kandi mu mwanya muto ngo idukingire ibi na biriya canke iduhe ivyo dukeneye nk'uko umengo turiko turayisega. Yezu aduhamagarira guhindura ingendo, tugasaba ko izina ry'Imana rininahazwa, tukayibona nk'umuvyeyi, ubwami bwayo bukaza maze ishaka ryayo rikaranguka. Niho dushobora kuzanamwo ibiduhanze natwe tukisabira utwo kurya. Murazi uko ino nda ari bahomora, noneho murazi ko nabirirwa baragwana henshi bapfa iyi nda. Ntitwaza ngo twibagire gusaba ikigongwe ku bicumuro twama dukora ntiduhahe, ariko tukabanza natwe kurekurira abandi, ubundi bwobwo twaba twitaye mu mutego. Mu gusozera iki gisabisho, Yezu arazi ko shetani ari umugome, nta numwe wokwibagira ko turi mu ntambara ya buri munsi na buri mwanya. Guco dusabe ngo ntiturekeranwe mu nyosha mbi, ahubwo dukizwa kabi. Umwe wese rero nakora ibishoboka ngo ahunge ivyo vyose bimuyovya bikamwigiza kure y'Imana. Bavukanye, ubwo turemera ko Imana ari umuvyeyi wa twese mu gihe mu buzima bwacu huzuye amacakubiri, intambara, ishari, inzigo, urwango, gutoteza abo tutanywa no mu mazi, ubukozi bw'ikibi n'ibindi. Mbega urarekurira abandi canke ikigongwe watereye hariya? Muze dusabe Umukama ngo aduhe inema ryo gusengana umutima mu nda, twirinde agasomborotso ka shetani, niho twogenza make mu kuzigama inkuru nziza twigishijwe, tukaba abanyakigongwe, maze tukazotorana ubuzima budahera mw'ijuru. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana.